muri kano kanya muri Primus League? Ziryoheye nico bituma nakora ko match yose tuza kwitegura dutegura match nko tutegura izindi zose inyuma kiparagoye nico bituma nakora ko tuza kwitegura n'inguvu zose kugira tore ko twaguma ku kibanza ca mbere. Naam, kocha Ngabo, umemaliza kushinda mechi yako ya 5, mechi ya 5 ambayo imekutanisha wewe na timu nzima ya majeshi ya Muzinga. Unajisikia aje kwa wakati huu kuwa umeondoka na ushindi wa bao 1-0? Ni furaha sana, ni furaha kwa sababu tumeondoka na pointi 3. Nikwambia match moja ni kama nyingine. Tumeweza kuondoka na pointi 3 kwa Muzinga, ni kama vile tunaweza kutoka nazo kwa timu kama Vitaro, Message. Nadhani kila timu ni pointi 3. Lazima nifurahi sana. Unafikiria kwamba katika Primus League kuna timu gani ambayo itakutia uoga mpaka wewe useme kwamba hii timu siwezi nikapambana nayo? Zipo timu ngumu para zingine, lakini unaposema ni kwa majina lakini kuangalia uwanjani unakuta ni tofauti. Naona kila timu hapa ambayo iko ligi daraja la kwanza iko ngumu, ndio maana tunatubasha tujiandae kadri ya uwezo wetu ili tuweze kufikia kwenye nafasi ya kwanza. Wiki yako ya 6 kocha, utakutana na timu ya wanausalama mapolisi wa Burundi. Unajiandaa vipi? Hausikii uoga kwa hiyo mechi na utawapokea nyumbani? Ni timu match itakuwa ngumu kizingatia ni wametoka kupoteza mechi waliocheza, walipoteza, lazima watakuja wako vizuri, wamekania match. Ndio maana mimi nakwambia lazima niongeze nguvu ili niweze kuondoka na ushindi. Umefanya kitu kimoja cha ajabu sana, niseme kwamba ni historia ya Olympic Star. Kwa mara ya kwanza mechi 5 uko nafasi ya kwanza kwa kusubiria mechi ambayo inafuata muda punde ya Bujumbura City na Atletico, ambao Bujumbura City mlikuwa mnalingana pointi na sasa hivi wakishinda inawezekana wakashinda kwa mabao labda 7 ili wakupiku. Wewe unasemaje kwa hii historia ambayo umeipata kwa mara ya kwanza? Ni historia ni nzuri lakini bado kwa sababu kuna vingine tunaangalia. Ni vizuri sana, tumefurahi kwa sababu ni kitu kweli kilitokea kwa nadra, kwa sababu kilikuwa hakijawahi kutokea. Ndio maana nakwambia tunaenda hivi, tukitoka mechi ya kwanza tunatafuta tena na ya pili ili tuone kama tunaweza kuzidisha tena hapa, kwa sababu hizi zimeisha, ni mechi 5 tumeshacheza. Niangalie kama na mbele tunaweza kupata tena nyingine mechi moja ya majeshi ya polisi. Kuna vikombe viwili katika nchi ya Burundi, yani kuna kombe la rais na kuna kombe ile la Primus League. Una mpango gani kwenye makombe haya mawili? Mimi niliwaambia toka mwanzo kwamba mimi kwanza nia yangu ilikuwa nataka nibaki kwanza kwenye zile 4 bora. Kwa sababu kwenye zile 4 bora kila kitu kinawezekana. Kwenye zile 4 bora kuna kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Nadhani kila kitu kitawezekana. Nikutakie mafanikio mema. Asante sana. Erike, ni karibu. Ariko rwa gatanu ntihenze muratahukanye iyindi ntsinzo ku rukino gira 5. Mbega ni igiki mwamukoresha kugira ngo abakinyi banyu babandanye bavyitwaramo neza? Murakoze cyane. Je novuga yuko icambere dukora ni imyimenyerezo myinshi tukoresha abakinyi bacu, kandi no kwitanga kwabo nivyo bintu bituma abakinyi bakinisha, bigatuma kandi n'indongozi zacu za Olympic Star kuko badufashe mu mugongo. Okay, mbega mwi Primus League mwi championnat no mwaka nirihe hangiro mwa mufise ko mbona abahungu banyu bandanye bavyitwaramo neza? Kuno munsi muraye mu kibanza ca mbere aho Olympic aho Musongati yarayinganije na Kayanza ikaba yari amanota 11, mugabo namwe mukaba mwari mufise 9 no munsi mukaba mukwije 12. Nirihe hangiro mwa mufise mu mugwa Olympic Star mwi championnat no mwaka? Twebwe ihangiro twihaye Imana idufashije kuko ibintu byose ni Imana. Tuyahangiro yuko mu bikombe bibiri bigize igihugu cyacu Burundi tutura mu ikombe kimwe Imana ibishasa. Igihangiro tufise. None nikihe kintu mwoshikiriza abakunzi ba Olympic Star kugira ngo baze bitabire urundi rukino muzohura, kuko urukino muzohura n'ugwa rukinzo ruzobahuza muzogwakira iwanyi Muyinga, ariko nibaze ko mu rukinzo ngira ngo nayo murayizi yarayitsinzwe, ariko ntimwokwijaje. Nikihe kintu muriko murategura kugira ngo mukura amanota 3 kugwa rukino rwa rukinzo? Murakoze cyane. Je novuga yuko namwana wa muto nta rugamba ruba ruto. Misi yose urukino rwose rufatiye ko ari urukino rukomeye. Nishaka bari na ekipe yo mu isoko novuga yuko iyo ari yo yose bamaze kubashira mu kibuga gushaka mukine tuza kubafata yuko ari ekipe ikomeye tu. Niko je no bivuga ko mugonda sawa yuko Imana dufashije n'urukino rwa rukinzo tugiye kurutegura neza gushaka iwacu Imuyinga amanota 3 no tuje kuyagira tubandanye kibanza ca mbere atagenduse. Nikihe kintu mwotera kamo ku mugwa rukinzo kugira ngo mwobatekera nk'akabanga kugira ngo baze basange Muyinga? Nikihe kintu wobabwira? Oya ngatubwira ari akabanga nyine tuyibikira nyine ko mu mugwi wacu
nibitegure tubate tubandanye twitegure kuko misi yose mu mugwi imugwi sirafise ko integuro yabo. Okay, ndabona umenga muri ko muvyitwaramo neza uno munsi muraraye mu kibanza ca mbere. Nizere yuko mufise ihangiro kandi nizere ko hari ikintu mwogenda mubwiye abafana abakunzi banyu ko bo kwitabira ugo rukino rwanyu bateye akama kai nk'abakunzi ba Olympique Star. Ico nosaba abakunzi ba Olympique Star nuko bo kwa mahafi abakinyi bakama hafi club babandanye bayiterera gushaka equipe yacu bandanye itera imbere niko cyo no kivuga ico. Okay, murakoze tubifurije amahirwe kwino match. Ibintu ndabona birangiye bimeze neza. Mwifatiye ariko urukino ntigwari goroshe ku mpande zose aho twabona ku ruhande rwa Muzinga rutari goroshe. Nibwo bwa mbere mwari musohotse mutahanya amanota 3 mwiyumva gute? Turanezerewe cyane kuko ibintu byose nababwiye ko ari Imana ibikora byose ni Imana. Turanezerewe cyane kubona kuri rizuba rya sandwi ufashe iwacu muhinga izuba nyeri naririho umugabo abakinyi wanje bagerageje gukoresha ingufu kandi yubaza neza cyane yuko ico twabatumye bagikoze. Okay, murakoze tubandanya tubifuriza amahirwe hama bariko baradukurikirana twari kumwe na kocha banyita kocha Nzeyimana Doto. Akaba ari umukocha agira kabiri wa Olympique Star havuyeho bitwa Diomed Ngabo Diomed. Murakoze cyane kwa kakanya muduhaye. Murakoze cyane n'umunsi dukenera tuzoza vraiment. Okay, namwe murakoze murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV kubera niho inkino zose tubandanya tuzicisha ko nimwagira nico mubona mukeneye gushikiriza murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV kugira ngo tubandanye tukora ibiganiro by'umupira w'amaguru. Murakoze cyane. Namwe murakoze kuri micro mukaba mwari kumwe na Kaite Sifaiza turi kuri stade Intwari twababwira yuko urukino rwa Rukinzo mu rukino rwa Muzinga mu mwamba barirabiraho urukino rwa Muzinga rwahuje na Olympique Star rwari Bujumbura kuri stade Intwari rukaba rurangiye ari ubusa bwa Muzinga gitsindo kimwe cha Olympique Star cyabonetse hakiri kare mu gice cya mbere kiba cyatsinzwe na Pascal Ramazani. Mubandanya mudukurikirana kuri Iwacu Top TV, mubandanye mugira like sabone, abandi nabo mubandanye muja kuri YouTube. Ibintu bimeze neza tukumandanya tubamenyesha uko birireka turahava tubaronderera ubundi mufana wa Olympique Star kugira ngo tuvugane. Murakoze. Kwa pamoja na mchezaji kapteni wa Olympique Star Pascal Ramazani, tunakupa karibu kwa hii Iwacu Top TV. Asante, nashukuru sana. Okay, huyu mchezo mnamalizia wiki ya 5 ya Primus League. Nimeona umefunga goli, mmejiandaa hai. Ni kitu gani kwa kinaendelea mpaka mnafunga matches zingine za Primus League? Mnatumikisha nini? Ni kitu gani mnashinda maekipe mengine mpaka leo mnajua mnalala nafasi ya kwanza? Ni kitu genyewe wachezaji wangu naona wote wako determine, kila mtu anajituma, anajua kitu kenyewe kuja kutafuta. Kama ni machi yetu tulikuwa tunaandaa, ilikuwa ni hii machi tulikuwa tunaiandaa sana. Okay. Sasa ni kitu gani mko wiki injayo inakuja mtakutana na Rukinzo, mnajiandae kwa hiyo timu, unaona vitaendeka kitu gani unawaambia wafana wa Olympique Star? Wafana wa Olympique Star nawaambia tu wazidi kutombea Mwenyezi Mungu na imani tutafika tu. Okay, asante sana. Tulikuwa na mchezaji wa Olympique Star ndo kapteni wa Olympique Star. Ameshawaambia kama gisi vitu biko, wameshafunga. Hii ni wiki ya 5 wanamaliza match wanafunga. Leo wanalala place ya kwanza. Sasa unawaambia wafana na match nyingine vitakuwa gisi mnamaliza hii match ndo gisi utafunga au? Naamini tu Mwenyezi Mungu atazidi kutusaidia na wafana wazidi kutusapoti na imani tutaweza tukapata ushindi kwa hiyo mechi ya kufuatia. Okay, nakupa bonne chance. Asante. Sawa sawa.